Nadia Nshimirimana niwe ari mu buhinga bw'ivyuma Juvenal Barengangira ndabashikirize ano makuru nkaba ndabaramukije no ndabipfuriza umugoroba mwiza kaze rero muri ano makuru agizwe na zimwe mu ngingo nkuru zikurikira. Umukuru w'igihugu Varisito Ndayishimiye yakoranije kuri uyu wa mbere ku Kirimba ntare Rushatsi abagize urwego rukuru rw'abacamanza Conseil supérieur de la magistrature mu rurimi rw'ifaransa ku rutonde rw'ivyigwa hakaba hariko kurabira hamwe amazina yabogenwa mu bisata bitandukanye by'ubutungane. Umushikiranganji wa mbere wa leta y'u Burundi Gervasi Nderagakura yafashe urugendo kuri uyu wa mbere rumushikana Dar es Salaam mu gihugu ca Tanzania aho yaserukiye umukuru w'igihugu mu nama y'abakuru b'ibihugu n'amaleta byo muri Afrika izoba kuva ku igenekerezo rya 2025 gushika ku rya 2026 zuku. Nayo umutambukanyi w'umukuru w'igihugu Angeline Ndayishimiye asaba ugaruka kwiga rugaheza ishure kuko ari wo mushinge wa kazoza kabo kandi bakubahiriza imico n'akaranga by'igihugu. Ibyo akaba yabishikirije mumwe wiherero wari watunganijwe n'ubushikiranganji bw'indero n'ubushakashatsi. Izo nizo ngingo nkuru zigize ano makuru batumira mate mukanya tubagire ku muriri ana yandi kaza. Ndasubiye kubaha ikaze nkabutsa kandi ko ano makuru mushobora no kuyakurikirana ikibiriho kuri we zitatu akaburungu radio Nderagakura akaburungu komeco kimwe no ku rubuga rwa Facebook rwa radio Nderagakura. Tuyahere mu gisata ca politike nkuko narimeje kubabwira mu ngingo nkuru ziyagize. Umukuru w'igihugu Varisito Ndayishimiye yakoranije kuri uyu wa mbere ku Kirimba ntare Rushatsi abagize urwego rukuru rw'abacamanza Conseil supérieur de la magistrature mu rurimi rw'ifaransa. Ku rutonde rw'ivyigwa hakaba hariko kurabira hamwe amazina yabogenwa mu bisata bitandukanye by'ubutungane. Umushikiranganji wa mbere wa leta y'u Burundi Gervasi Nderagakura yafashe urugendo kuri uyu wa mbere rumushikana Dar es Salaam mu gihugu ca Tanzania aho yaserukiye umukuru w'igihugu mu nama y'abakuru b'ibihugu n'amaleta byo muri Afrika. Ikazoba ejo aho bukera ku gwenekerezo ya 2025 ikazorangira ku igenekerezo ya 2026 zuku. Uko rero yabishikirije ku kibuga c'indege mpuzamakungu Mercure Ndadaye uyo nama izokwiga ibijanye n'ubutunzi bufatiye ku bantu. Tumutege yompe. Dufashe urugendo dushikana mu gisagara ca Dar es Salaam mu gihugu ca Tanzania aho tugiye duserukiye nyene cubahiro umukuru w'igihugu cacu c'u Burundi General Major Varisito Ndayishimiye mu nama y'abakuru b'ibihugu n'amaleta ba Afrika. Iyo nama ikazobigamije kwiga ku bibazo bifatanye n'ubutunzi bufatiye ku bantu. Iyo nama izoba ku magenekerezo ya 2025 na 2026. Muri iyo nama rero abakuru b'ibihugu ba Afrika n'amaleta bazokwigira hamwe ukuntu ubutunzi bufatiye ku bantu ico no kwita mu gifaransa le capital humain, ukuntu ubwo butunzi bobuha agaciro bakabuha agaciro na cyane cyane bwa mbere na mbere babanje gutegura abene igihugu babo haba mu byo kubigisha mu byo kubakaririza ubwenge kugira abo bene igihugu bashobore kuduza umwimbu. Niyo baduza umwimbu uwo mwimbu ushobore rero nawo guca uduza iterambere mu bihugu vya Afrika. Iyo nama rero izoba yitabwe n'abakuru b'ibihugu n'abarongoye amaleta hamwe n'abahinga eka mbere n'abasanzwe bakorera muri ico gisata. Tukaba twizera neza rero yuko iyo nama izofasha mu bitari bike mu gihe muzi neza yuko muri Afrika twari tuzi yuko igurirana ry'abantu ari kibazo. Twibaza neza yuko iyo nama niyagira ikishitse ko kizofasha kugira nahubwo igurirana ry'abantu rireke kuba ikibazo nahubwo rihinduka inyishu. Umutambukanyi w'umukuru w'igihugu Angeline Ndayishimiye asaba ugwaruka kwiga rugaheza ishure kuko ari wo mushinge wa kazoza kabo kandi bakubahiriza imico n'akaranga by'igihugu. Ibyo akaba yabishikirije mu ihuriro ryari ryatunganijwe n'ubushikiranganji bw'indero n'ubushakashatsi. Akavuga ko arajwe ishinga n'ingorane z'ugwarukana cyane cyane abigeme
baheba amashure kubera amaronko. Angeline Ndayishimiye akabona ko hakwiye kugwizwa inama zo guhimiriza ugwaruka kubijanye n'ingaruka mbi ziva mu ngeso y'ubuhumbu. Muri iyi minsi haribonekeza ugwaruka na cyane cyane rw'abigeme ruriko ruraheba amashuri kubera imvo izi canke ziriya. Aho rero turasavye umwe wese ahaherereye abera ijisho umuvyeyi, kuko umuvyeyi asa n'uwundi, ntibajane nyabahururu. Hariho benshi bumva ngo bagiye guca amahera iyo mu bindi bihugu, bigatuma imitima yabo ihungabana kubera kwirukira amaronko. Nibige kuko urupapuro rw'umutsindo niryo tongo, niwo mutahe, niwo mushinge wakazoza kabo. Iterambere ni ryiza, ariko dusabwa kwiga neza icokorwa kugira ngo urwaruka rwacu ntiruhitanwe n'inyifato yotuma rujuragirika. Kugira ngo dushike kuri iyo ntumbero duhejeje kuvuga, icambere cokorwa ni iki: ukugwiza amahuriro kugira ngo abo bose begwa n'ikibazo c'indero y'imiyabaga no rwaruka rwacu batahure, bongere bashigikire akarusho ko gutsimbataza imico n'akaranga vy'Uburundi. Ikindi cokorwa koba uguhimiriza imiyabaga y'urwaruka, abari kw'ishure n'abatari kw'ishure, tutibagiye n'abagendana ubumuga, kugira ngo nyene babe mu bambere batahura ko hageze nihaba hatararengerana ko imico kama y'Uburundi isubira guhabwa ikibanza c'iteka mu iterambere ry'urwaruka, na cane cane mu kwirinda inkurikizi mbi ziterwa n'ingeso mbi y'ubushurashutsi. Tugume muri ico gisata nyene c'indero, aho ishirahamwe Sekafu rigizwe n'abigisha bafasha abanyeshure bagendana ubumuga bwo kutabona hamwe no kutavuga kw'ishure Lycée Notre Dame de la Sagesse y'Igitega ngo bafise ihangiro yo gushigikira leta mu bijanye n'indero idakumira. Ivyo bikaba bishikirizwa n'umwe mu bigisha ari muri iryo shirahamwe Ndayikengurukiye Lino, ni mu gihe bari bagendewe n'userukira ishirahamwe Spirit in Action mu rurimi rw'icongereza riri muri Canada rifasha mwe nabo banyeshure. Agasaba ubushikiranganji bw'indero n'ubushakashatsi ko bobafasha mu kubakarihiriza ubwenge. Sivuye muri Canada koko mwamubonye yitwa Tanya, yaje agenda ishirahamwe ry'iwacu, yaje kwirabira yikoreze kw'intoke kuntu ibikorwa Sezafi iri kwirakora biciye ku mfashanyo yabo ya Spirit in Action, iryo shirahamwe asanzwe aserukira mu gihugu ca Canada. Yashoboye gushima ibitari bike. Mu bisanzwe Sezafi mu ntumbero yihaye harimo gutsimbataza indero idakumira, n'umugambi wa leta, ariko natwe turi mu bafashe ya mbere kuko ni ishirahamwe twashinze duhejeje kaminuza y'u Burundi mu gisata c'indero idakumira, education spéciale muri psychologie mu Université y'u Burundi. Tuvuga tureka twihangiro rero ryo guterera agacumu bumwe. Intumbero ya kabiri tuvuga tuti abo bana basanzwe bagenda n'ubumuga butandukanye, inyuma y'amashuri turabe yuko hari imigambi mito mito twabategurira, ariko ubu turacari muri uyu mugambi wo kubaherekeza bari mu ishuri. Twebwe ico twifuza ahanini nk'ishirahamwe ryamaze gufata iya mbere mu gufasha leta muri imigambi ya education inclusive indero idakumira, no mu mugambi wacu yaje kudusuzuma twawise twige twese. Turasaba ubushikiranganji cane cane bujejwe indero ko hariho ivyo tuba dukene natwe nko kukarisha ubwenge, cane cane muri izi nko mu bintu vya langage de signe, mu bintu vya culture braille. Turasaba nk'impunga mu gihe bashobora kudufasha tugakora umugambi hama gashobora kudufasha kudushikanira kure. Ica kabiri turashima leta kuko irafise tworoherezamwo ko ishure ni rya leta, nubwo ari sukonvasi, ariko leta nayo ifisemo uruhara runini, ariko turanayisaba yuko bibaye ngombwa nk'uko muvyumvise abigisha sikirenga, natwe naho dusanga twarize iyo ndero idakumira, hamwe natwe tugize amahirwe tukaza turaterera agacuku umwe cane cane pour une formation complémentaire, ama leta nayo ikadufasha kugira ngo kumbure abigisha bashobore koroherwa muri kakazi kabo karenze, vyodufasha. Waserukiye iryo shirahamwe Spirit in Action ryo muri Canada, Tanya agashima ibikorwa bimaze kurangurwa n'iryo shirahamwe Sekafu. Akavuga ko iryo shirahamwe Spirit in Action rizoguma rishigikira abo banyeshure bagendana ubumuga bwo kutabona no kutavuga hamwe n'abo bigisha babafasha. Agasaba n'abandi bagira neza gufasha kugira ngo abo bana bige neza.
kurikira Tanya asubirwamwo mu Kirundi n'umwe mu bo bari bagendanye. I am here to witness the work of Naje hano kuraba shirahamwe ryitwa CESAF, shirahamwe serukira Spirit in Action ryashigikiye kugira ngo bashobore gukora ibikorwa byo gushigikira abana bagendana ubumuga cyane cyane kutabona. Twabonye ibikorwa CESAF yakoze kandi turabishima. Twabonye imashini zitari nke zatanzwe ngaha kandi zigirira akamaro abana. Twabonye kandi ko abarimu bafasha abana benshi bagakora amasaha menshi, ngo turatwizgiye yuko ivyo bizotaba bikisunura buke buke abo bana tugime n'abarimu bakabaho mu buryo bumeze neza, bakiga kuko barabikwiye, aba n'abarimu bashigirwa kuko bakora igikorwa gikomeye cyane. Turashima cyane ibikorwa bikorwa na CESAF kandi turizeye yuko abandi bagira neza bashobora kongera kuri ubwo buryo twese dutanga kugira ngo abo bana ntihagire ico babura n'abo barimu bashigikirwe. Twizeye ko ubu no muri kazoza abana bazoshigikirwa, twabonye ko bafise ingabirano zikomeye, twabonye bariko baririmba kandi yuko ibikorwa bizobandanya maze abana bagashigirwa mu kibano, bagashigirwa mu gihugu maze bagashobora gutera intambwe kuko barabishoboye. Radio Nderagakura ariko ano makuru tuyabandanize mu bijanye n'umutekano. Ubushanganje mu byo bujejwe harimwo umutekano buratekanya rusansuma ku munsi wa gatanu igenekerezo ya 28 mu kakaro uno mwaka mu kibanza c'amanama y'intwazangabo mu gipolisi kiri mu Ngagara. Ubwo rusansuma rukaba rugamije kumenya inyamiramabi zitakiri ku kazi. Umuvugizi w'ubwo bushikiranganje Petero Nkurikiye akavuga ko ari mu ntumbero yo gutunganya neza ibijanye n'abakozi babwo. Mu ntumbero yo gutunganya neza ibijanye n'abakozi babwo, ubushikiranganje bw'intwaro yo hagati mu gihugu, iterambere rusangi n'umutekano buramenyesheje ko bwatunganije rusasuma y'inyamiramabi zose zitakiri ku kazi bivanye n'ubushobozi buke bw'umubiri butagikira bwaturutse ku ngwara canke ku mpanuka y'akazi kuva urwo rwego rw'inyamiramabi rukivuka igenekerezo rya 31 Kigarama umwaka w'ibihumbi 2004. Kugira ngo ico gikorwa kirangurwe neza, ubushikiranganje burararitse izo nyamiramabi zose zirabwa n'ubwo rusasuma ngo zizokwishikire mu kibanza c'amanama c'intwazangabo mu nyamiramabi z'igipolisi Cercle des officiers de la police nationale du Burundi kiri mu Ngagara ikartier y'icumi mu gisagara ca Bujumbura kuva ku wa gatanu igenekerezo rya 28 mu kakaro umwaka w'ibihumbi 2023 isaha 2 z'igitondo. Ico gikorwa kizomara uwo munsi umwe gusa kandi nta kiringo kizokongererezwa. Izo nyamiramabi zisabwe kuzohishikira atawusivye canke wacegwe zibangikanije inyimu fotokopi ya karangamuntu yazo, ifoto zibiri zija kuri karangamuntu n'urundi rupapuro rwose kuba gwerekana ubwo bumuga bwazo. Ubushikiranganje bukaba busavye wo wese yumvise iritangazo kurimenyesha abo gerekeye. Ujanye n'amagara y'abantu kuri uyu wa mbere igenekerezo rya 24 zuku ishirahamwe Arkeme ryahagaritse kubandanya ryakira abagwayi baje kwivuza amaso mu bitaro Prince Jean Charles. Ivyo bikaba bishikirizwa na muganga Alfred Shingiro aserukira Arkeme mu by'ubuvuzi. Ni mu gihe kuri uyu wa mbere wari umunsi ugira kane iryo shirahamwe ryakira abo bagwayi b'amaso. Alfred Shingiro akavuga ko uburyo bwari bwategekanijwe bwari ubwo kuvura abantu 1000 none hari hamaze kurenga ko 44. Akavuga ko ariko bazovura abo 1044 abandi nabo ko borindira irindi sekeza. Aganura abene gihugu kwipimisha hakiri kare batarasinzikara. Ibitigiri ibikoresho twari twategekanije byamaze kurenga, twari twateguye 1000 mugo duteye mu 1044 tugaca turaba duti bese nkamwe tubandanije twakira hanyuma abene gihugu tukaba amahirwe yuko bazobagwa hama mu nyuma ntibabagwe, tugira duti vyova bidukora ku mutima. Naco bituma twace tugira duti kwihangiro twari twihaye ari 1000 twaba twayishitseko mbere tukanayirenzako, reka tube turahagarikiraho. Guhagarikiraho si ukuvuga ngo bihagaze burundu kubera ko amasekeza nk'aya akunda kuba gusa bene gugu ntiboca bihebura ngo nuko batashikiriwe. Impanuro notanga ni yuko abanyagihugu baza bari
amaso kenshi twe ngaha mu Burundi umuntu aragendana ingorane z'amaso akabandanya zigenderako ugasanga agiye kuzibona ko ari ingorane yamaze guhuma ugasanga ivyo iyo yavyivuza hakiri kare bari gushobora kumukorera ibintu vyotuma kumbure ubwo buhumyi butaza rero nibaze yuko ni kuko ca twese cyo gufashanya nka mwebwe muri samirizi mukama mugira ibiganiro bihimiriza abene gihugu kwama baza kwipimisha amaso hari ibipimo byinshi bakora ku maso si ukuvuga ngo umuntu aja kwivuza amaso ngo nuko agwaye nubwo uwo wumva muri wo wumva ukomeye hariho ibipimo byo gukinga nk'izo za glaucome bisabwa kandi abene gihugu mu vyo twize bagira bati ni rimwe mu mezi 3 mu bisanzwe bakwiye kuja kurabisha mugabo urashobora kumara n'imyaka 20 30 utirigero uja kwipimisha kwiyo ngwara uyifise ukaja kwipimisha vyarayangaye. Mu gusozera tukiri muri ico gisata nyene c'amagara y'abantu kuvuza abana barenza imyaka 18 be na bamwe mu nshuti zitungiwe mu miryango ni bimwe mu turusho tuzoba turi mwishirahamwe ryo kuvuzanya ryitwa tuvuzanye rigiye gutangura gukorera muri komine ya Isare aho ni mu ntara ya Bujumbura kuva mu ntango z'ukwezi kwa Myandagaro ivyo bikaba bishikirizwa n'uhagarariye iryo shirahamwe Tarsisi Ciza aho ahamagarira abene gihugu bose kuhurumbira uwo mugambi mwene gihugu kugira yinjiremo bisaba yuko ari umuryango urimo abantu batandatu bisaba ko ashobora kuba ashobora kuba ari amafaranga 25,000 ama ari umuryango uva ku bantu batandatu kuduga ari 27,500 ama bakavuzanya umwaka wose no kuvuga nishira hamwe na bene gihugu baje hamwe bose bagashira hamwe uburyo hamwe bakavuzanya ama kubijanye n'akarusho naho iyi mituweli yacu ifite akarusho gakomeye cyane kuko ubundi kuri mituweli zaba za leta cyangwa za kama umuntu afite imyaka 18 ntajya gombiri wawe ashobora kuba ufite umwana afite imyaka 18 arashobora kujya cyangwa arashobora kuba ufite umunyokuru mugira utunze bivuye yuko n'abagize intwaro babizi cyangwa tugiye kuraba mu mpapuro ndangamuntu bisanga uwo muntu cyane ubucuti bashobora kumushirako cyangwa ukaba ufite umukozi mu rugo n'uwo oyi bashobora kumushirako ama akandi gasho karimo nuko mu gihe iyi mituweli imaze umwaka hama abanywanyi bakivuza hagasigara uburyo ubwo buryo buba ubw'uwo mugwi nyene fata umwaka miliyoni 20 kuvuga ku 18 kwa miliyoni 2 sigara so miliyoni 2 nizo zizoba intango kuri mwezi cyane mashaka ko twasigaje amahera ari miliyoni 2 cyane aya mahera ashaka kuyakoresha mu yindi migambi abene igihugu batangwe kuhumbira cyane kubuye nta moto hera turashise abanywanyi nk'abatatu cyane nk'abandi abatarahurumbira tubasaba yuko by'ukuri uyu mugambi atawo bigari inyuma muri uwo mugambi kuko ufite akarusho kanini kuko kubona ushobora gufata umwana wawe kumbure imyaka 18 ukamushyira kuri iyo mitura akaguma avuzwa ni ikintu gikomeye cyane ikindi nacyo ni kuvuga iyo ugiye kwa muganga urashobora gusanga umuti ugoranye kuboneka ubwo umuganga kuvuye ashobora kuvuga ati umutega tubarize muri farumasi dufite mu karere turaza tahuri gira bishobore kugura kugira umunywanyi agende kwa muganga kuhava herura umuti bafite nk'abanywanyi bashika 40 babo n'abandi barashaza kuko baravuganye mu manama yo twagize twerekanye yuko itariki muri ukwezi k'umunani by'ukuri kuko bitangura ko turabona akarusho yuko bishobora gukunda kuko twashaka abanywanyi cyane rero abanywanyi cyane ko bazoboneka tangorane kugira umugambi utangure Hakaba na nshuti bakunzi duciye tusozerera kwa no makuru igihe cy'isaha 2 z'ijoro zibura iminota 10 tukaba tubakenguruke mwese mwafashe umwanya mukatega 2 reka nkengurukire na Nadia nshimira Imana yafashije mu buhinga bw'ivyuma kugira ngo amajwi abashikire atankomanzi Juvenal barenga mpejeje kuyabashikiriza nkaba ndabikibano ndayifuriza kubandanya mugira ijoro ryiza mubandanye ariko munezerezwa n'ibiganiro bya radio Nderagakura